nta kibazo na kimwe bafitanye. So rero niyo mpamvu nakubwiye nti ntabwo iyi ntambara abanyamurenge bayifisemo uruhara na rutoyi, nta na rutoyi. Ni ibintu bakwegerwa ko na leta y'u Rwanda n'abanyamurenge bakeyi yaguze bo kuja gukoresha nk'ibikoresho kugira ngo batware intambara iwabo. Kuko nagira ndakubwiza ukuri, urabyumva? Turabyemera kandi turabizi genocide yarabaye mu Rwanda, ariko iyo ugiye kuraba FPR nubwo ibesha ngo ikunda abatutsi igafata abantu bamwe ikagomba kubakoresha, ariko FPR ntikunda abatutsi ahubwo ibakoresha mu nyungu z'agatsiko k'abantu bake. Kuko ntibizoba ari ukuri, mureke none tugerageze gutekereza. Wareba amapropaganda ari hanze, wareba amanama ari hanze kuko yo gushaka amafaranga, umuntu akibaza ibi koko ntibizoba ari ukuri. Umuntu akaba yo kwibaza why kubera iki bihuriranye n'aya makuru twumvishije ko hari ntambara ihayitegurwa na bamwe banyamurenge cyangwa se ishorewe namwe banyamurenge. Coucou les amis, ça va? Nidin Carlene Alou, comme d'habitude, Miss Mosel, Gwamenyo Miss Mena, Masoyinyana. Les amis, imbere yuko twakira umusangwa w'umusesanguzi wacu tumenyereye muri rusangi, reka mbanze kwanza twibukanye yuko story tangawizi igorora umuhogo no ku bagabo ari sawa cyane. Ku bantu bayifise crise yo kuza barasarara, story tangawizi ni sawa cyane. Hakaba hariho n'amazi ya story water, niko yitwa story water, akaba aryoshe gose n'amazi amara inyota, surtout akanyeho ni too much. Ya muga ku bagwaye manjine nabo kuba karigwa manjine amazi ya story water nayo ucuvyumva mugabo uciye unwa gatangawizi ufise anjine ucuzibuka mu muhogo. Reka rero ndabibutse yuko n'amavuta ya Kibonobono oil akuri mikoshi nako sukundi urayisiga mu gatondo ukivyuka imbere ya byose. Nk'ubu je nayisize n'imbere yuko je nkora ikiganiro ndenda kuyisiga kugira ngo ndaguha nawe ushaka imikoshi gufate. Aje ntiyo mfata. Niko urawisiga amavuta ya Kibonobono nawe uvyuka yisiga. Ambara uko nye. Rero twibukanya yuko kandi tumagarira abantu gukunda amazi ya story water na story tangawizi. Nagatangawizi kameze neza cyane kagorora umuhogo. Twongera kandi twakira Abdul Uwimana. Ndaha Uwimana yasize amavuta. Ego Uwimana yahaye umugisha ni jewe. Amina. Ego karibu cyane. Murakoze cyane. Abakunzi bacu baguma bakumbaza nukuri Abdul turabukunda Abdul musesanguzi bwiwe. Mbo ni byiza cyane ko babikunda kandi nanje ndaryoherwa iyo ndiko ndakora ibintu abantu bakabishima. Yego ni byiza cyane biranezera. Kandi ngaha turamaze kumenyerana, sinavuga ko ndumushitsi n'ubundi ndumusangwa ndi muhira. Yego cyane cyane. Abdul musanzwe kuri Carlene Alou TV ubunye numusangwa muri rusangi bageze kuri etape yaho baguma bakumbaza ubu uri umusangwa vraiment bakumenyereye baba bagukunze. Merci beaucoup. Abdul nkuko vyamaje nawe iyo twicaye ngaha mu bamuzi ikituzanye na cyane cyane kwa gusesangura no kuvuga ibintu biba bishushe inkuru mu bisanzwe ziba ziri kuri hits ziba zishushe. Reka rero tubanze kwanza tuyage ku kintu cerekeye uyu munsi tuvuge ku kintu cerekeye abanyamurenge ako kantu mu gasurinye nico tugira tuyageko. Ngoma ndamubaze akabazo gato iguza ndazi ndamukwishura yuko akwakwanye umenga bayanteze. Abdul meze neza? Cemeze neza cyane. Wavyitse neza? Sha
okubesha kabisa ibintu ukuntu niyumva. Alright. Andije ya kabisa risize amavuta y'umukama. Naho no ku mubiri biraboneka. Meze neza gose. Sinidoga. Santé ni bon. Abdul, nkaba nari mfise question kamwe gusa. Nashaka kwanza kugira ngo usangurire abantu batabasha gushikisa bataratahura. Est-ce que abanyamurenge baba bafise uruhara rw'intambara kirabera muri Kongo? Mbo jewe novuga yuko ubwa mbere hoho ndagushimira ko ico kibazo umbajije. Merci beaucoup. Na cyane yuko jewe kabisa abantu b'abanyamurenge abanyamurenge jewe ndabakunda n'umutima wanje n'Imana irabizi yuko abo bantu kabisa ndabakunda. Je ndifuza yuko umunsi umwe iminembwe hozoboneka amahoro tugatemberayo tugasanga inka zikamwa abana baja ku mashure abavyeyi bakora ibikorwa nico cifuzo cacu. Ego hama kuri ico kibazo warumbajije novuga yuko intambara iri kibera muri Kongo abanyamurenge batayifisemo uruhara. Mugabo abanyamurenge ni nk'ikiraro cha FPR iri ku butegetsi mu gihugu cy'u Rwanda bariko bakoresha kuko bajya abantu urabizi yuko ahanininya iyo babonye ahantu hari ubwoko bugomba gusa n'abatutsi bagomba kubufata nk'igikoresho bokoresha kugira bashike ku bintu runaka. Ahantu habananiye ni mu Burundi gusa. Rero uti abanyamurenge barabifisemo uruhara. Nta ruhara na rutoyi babifisemo. Uretse yuko mu banyamurenge harimo akagwi k'abantu binda ndende canke inda nini bafise inda nini bahaye bakwegera ubwoko bwabo mu ngorane. Kuko twebwe nk'ubu turafise amakuru tuba dufise amakuru y'ingene abanyamurenge bari babaye. Ubwa mbere ndakwibutse yuko narigeze no kubivuga ngaha mu kiganiro ndababwira yuko abanyamurenge ari bamwe mu bantu b'abanyafrika bafise umuco w'urukundo wo gukundana ubwabo ku giti cyabo. Ubwa mbere na mbere ku buryo umunyamurenge ari tayari gukora akazi kenshi akabira icyuya mugaba agafata nka 30% by'amafaranga yabiri yakuya akayafashisha abanyamurenge bene wabo. So rero abanyamurenge novuga yuko bagize bafise urukundo bo ubwabo ku giti cyabo bakundana. Mbo hariho abantu bakoreshwa na leta y'u Rwanda mu kumvikanisha yuko abanyamurenge bafise ibibazo leta ya Kongo ibanka. Numvise abandi banyamurenge babita ngo ni bifobagane byafobaganye cyane kubera yuko binjiza mu bwoko ingorane zitari zisanzwe zihari zidahari. Urumva kuko abanyamurenge b'umutima baremera yuko ari abanyekongo hama bakemera yuko ikongo ni wabo na leta ya Kongo ni leta yabo. Kandi wanashaka muri leta ya Kongo mu gisoda ca Kongo mu gipolisi ca Kongo harimo abanyamurenge. Urabyumva? Nukuvuga rero hariho abanyamurenge babizi yuko muri Kongo ari wabo kandi bavuga ati naho leta yacu yoba hariho ibyidatunganya neza nico kimwe n'izindi leta zo muri Afrika cyane zo kwisi ibitagenda neza turashobora gufashanya na leta yacu kubinonosora bikagenda neza. Baba abanyamurenge baba ababembe baba abashi canke abandi bose bakagira gute bakabana mu gihugu mu mahoro kubera yuko nimba muri Kongo hari ikibazo
ntabwo gishikira abanyamurenge gusa mu bwoko 450 buri muri Kongo. Ntabwo abanyamurenge bonyene ari bo bogira ikibazo ya sibyo. Rero je nemeranya yuko abanyamurenge atakibazo bafise cyo bacarabateje intambara, ahubwo intambara bayitewe n'abandi bantu bo mu gihugu cy'u Rwanda. Tubivuga tuze tukwemera kuvuga ibintu uko biri, bafatanije n'abanyamurenge baguzwe. Kubera yuko leta y'u Rwanda irakoresha amafaranga menshi mu kugura abantu kugira ishike ku byo ishaka. Ni nko baguze n'abarundi bamwe. Oya bo ejo bundi hariho umushingamateka w'umunyamerika yaravuye muri Amerika aragenda muri Kongo, arabonana na Kisekedi, araja mu Rwanda, arabonana na ba Kagame na ba Kabarebe. Hanyuma aravuga amajambo meza igihe yari muri Kongo. Ashitse mu Rwanda baramutembereza ahantu babesha yuko bimba ubutare, urumva, kugira bumvikanishe yuko ubutare bafise aho babwimba iwabo. Kumbe n'amagunira y'ubutare bakuye muri Kongo bagenda baramwereka ngo nivyo bakura aho hantu, nta butare bafise. Ibyo birazi mbohama. Rero uyo mujama ashitse mu Rwanda baramukorofye mu bwonko, agiye iwabo muri Etazini yasigaye avuga ibintu wovuga yuko bitandukanye cyane n'ibyo yari yavuze muri Kongo. Arabesha ukubesha kudasanzwe, urabyumva. Rero ebana novuga ko yabeshe, aravuga yuko leta ya Kongo ngo yanka ngo abanyamurenge, ngo leta ya Kongo ngo yananiwe gucunga ngo bujya burere u Rwanda rwafashe. Dufate yuko u Rwanda rufise uburenganzira bwo kwinjira mu kindi gihugu gutunganya ivyo bwiyumvira yuko ico gihugu kidatunganya. Nimba mu Rwanda ko mu Rwanda vyose bidatunganye, Uburundi bwo hava bugenda ngo bugiye mu Rwanda kugira ivyo butunganya mu Rwanda ko butarajayo. No kuvuga yuko abanyarwanda babayeho neza, atabanyarwanda twumva barira amarira yo kwarika, urumva. Rero no kubwira yuko abanyarwanda barafise ikintu cyo gutanga ruswa ku bantu bashobora kuvugira u Rwanda neza, mugabo vyarangiye uyo muntu na leta ya Amerika yonyene, biro ya Donald Trump ihakanye yuko atakintu na kimwe yamutumye, atari yo yigeze imutuma aho hantu. Urabyumva, baramwihakana. Kandi yarajanye amakuru runaka bamuteye mu bwonko. Niko rero yaguze abanyamurenge bamwe kugira ngo bavuge ibintu bidahari imurenge, bashobore kujanayo intambara. Umugabo ku by'ukuri abanyamurenge nta kibazo bari bafise. Kubera abo banyamurenge, kandi abo banyamurenge leta y'u Rwanda yaguze, barakoresha n'amapropaganda yo kwankisha ubwoko bamwe mu bantu batavuga rumwe nabo ariko b'abanyamurenge, mu kubankisha ubwoko bwabo. Urumva rero no kubwira yuko ku by'ukuri kuri ico kintu leta y'u Rwanda iragerageza kwankisha abanyamurenge, bakankana n'abandi banyamurenge, hanyuma bakabateranya bakabakoresha. U Rwanda rero nibwo rwajanye ingorane mu banyamurenge, ariko bitavuye ku banyamurenge bonyene ubwabo, ahubwo bikozwe na leta y'u Rwanda canke FPR iri ku butegetsi mu Rwanda, n'abanyamurenge bakeyi bimbwa baguzwe na leta y'u Rwanda. Urumva, jewe reka muri iyi telefone ndakumvisha iki kiganiro cy'uyu mumenyesha makuru avuga ku bintu by'abanyamurenge
n'ingene n'ukuntu bari babayeho imbere y'uko iyi ntambara ya M23 iza, ukuntu bari batanguye gusubira ku bana n'ubundi bwoko bw'abanyekongo. Reka uze wumvirize aho yaje kuvuga, aravuga ati hari bamwe mu banyamurenge babikije ibitekerezo byabo batitekerereza cyangwa se bakoreshwa ibyo badashaka, cyangwa se nimba utitekerereza bisiguye ko ushobora no gukoreshwa ibyo udashaka. uracumvise iki kintu? Hari bamwe mu banyamurenge babikije ibitekerezo, ni ukuvuga barabibikije ahandi hantu, rero basigaye bakora ibyo batitekerereza. Babitekererezwa nande? N'abanyarwanda na leta y'u Rwanda. Wumvirize ndagira ngo uyu munsi tuganire, tugiye kuganira ku kirero. Hari amakuru tugenda twumva mu binyamakuru, social media zose, ko hari inama zabaye zirimo abanyamurenge ngo bashaka kujana intambara imurenge. Ndagira ngo tuganire n'abantu batabikije ibitekerezo byabo, n'abantu batabikije ubwenge bwabo, n'abantu badatekererezwa ndetse n'abantu bitekerereza. None ndagira ngo dufatikanye no gutekereza. Ayo makuru ngira ngo twarabimvishije twese ko abanyamurenge bagomba gushaka miliyoni nimba ari 2 nimba ari 3 yo kugira ngo iyi ntambara ibe iwacu muri Haut Plateau cyangwa se mu karere k'Imurenge. Urabyumvise byo bintu? Abanyamurenge bariko abantu barondera gukoteza amafaranga yo kujana intambara imurenge. Ndabibutse yuko iki kiganiro turiko turaraba kimaze imyaka 4, urumva? Imyaka 4 kuri YouTube. Ni cakera, si ibintu by'uyu munsi. Ni ukuvuga M23 itaragira gute ejo bundi itarasubira kugarukana intambara, kuko iyi ntambara ya M23 igarutse ubugira kabiri. Hatanguye zijya ntambara zindi za CNDP n'izindi, haza M23. Urabyumva? Reka rero uze wumve. Wakubitiraho noneho ibihaha biba ukavuga se ibi bintu koko ntibyoba ari ukuri. Mureke noneho tugerageze gutekereza. Wareba amapropaganda ari hanze, wareba amanama ari hanze koko yo gushaka amafaranga, umuntu akibaza ibi bintu koko ntibyoba ari ukuri. Umuntu akaba yo kwibaza why, kubera iki bihuriranye n'aya makuru twumvishije ko hari ntambara ihayitegurwa na bamwe banyamurenge cyangwa se ishorewe namwe banyamurenge. None umuntu akibaza ubu nyine nibwo turi mu byago kurusha imyaka ishize, kubera iki hatabayeho izi nama mbere, kubera iki hatabayeho izi propaganda mbere? Izo nongira ngo twibaze, mu gihe twese twemezanya ko nta bitero imurenge beruka guhaba bya Red Tabara na Mayimayi ndetse ifatikanje na bamwe mu ngabo za FARDC, ibyo bitero nta biherutse. Tumaze hafi imyaka kiraje kugira nk'ibiri cyangwa irenga, ibyo bitero nta bihari. None umuntu akibaza, banza ureke, urumva yuko iki kiganiro cyakozwe mu gihe atabitero byari bihari, ariko nta bitero by'abamayimayi canke Red Tabara byari ko birakogwa ku bwoko bw'abanyamurenge. Ariko uyu mugabo akibaza ati ni gute abantu barondera cotisation yo kujana intambara kujya kugwa, bariko baja kugwana nande ko atabitero bihari biriko biratera abanyamurenge. Urabyumva ibyo bintu? Tugende ibi koko byoba ari ukuri? Ngira noneho twibaze twese hamwe. Reka noneho tunyarukire mu karere k'Imurenge, ubu nyine byifashe gute? Turebe noneho nimba koko ikari igihe cy'intambara, iki nimba ari igihe cyo gushorera intambara. Ariko icyo nzo twese turemezanya ko nta bitero za Red Tabara biherutse iwacu, nta
nta bitero za Red Tabara na Mayimayi biherutse ku banyamurenge kuko zari bimeze mbere. Ibyo twese turabyemezanya, ariko noneho tusimbukire imurenge byifashe gute, katwumve, katwifashishe video y'umusaza umwe hano uzamurira uyu mutama tugira twumvirize n'umuntu ico gihe yari imurenge. Ico gihe ubu M23 itarasubira gutera yari imurenge. Urabyumva? Ico gihe abanyamurenge bariko barakoreshwa mu korondera cotisation ngo zigenda gukora intambara hariya iwabo. Urabyumva? Ariko nakagwi gatoyi k'abanyamurenge, abantu babyumve neza, nakagwi gatoyi k'abanyamurenge bariko barondera amakotizasiyo ngo yo kuja ngo gutanguza intambara. Urumva? Uyu nawe n'umunyamurenge ariko aribaza none bagenda gutanguza intambara gute mu ahantu hari amahoro, nta Mayimayi irikira dutera, nta Red Tabara irikira dutera, ibitero byabo ntibiherutse, none iyo ntambara bagiye gutera bagwana nande? Urabyumva ibyo bintu? Reka tubandane. Izina ryaje ndi Rwambara. Bazabandi yadataga ndi mutumitsi. Niyo mazina ya. Hano mikingi mubaye gutana mikingi tubayeho neza, dufite amahoro, twabayeho nyine mu buzima bukomeye, ariko tunazima bwiza, turahinga, tukarya, tukaragirika, kazaragiye zigera kuri Gasopo. Zitambutse Gasopo zirika mu Birunda kwitara kwa maguru niho ziri mu nzu ye, ndetse muri kaka cyajya bisoko inka niho ziri, n'amahoro meza cyane. Jewe mvaha ndagenda bika ujabuka inzuzi zibiri, Nyakivu na Mwana, shika kwiruru kwa shefu witwa Karabaje w'umupfurero. Turaganira n'abagabo bashika kwicumi, bagabo baba uyu mutama urumvise ibintu abivuze. Yaragiye ava ahantu runaka agenda ashika ku muntu w'umushefu w'umufurero wo mu bwoko bw'abafurero. Aho hantu hari intambara, ariko aravuga yuko babayeho neza, atakibazo bafise, nta ntambara iki gihe yari ihari. Urabyumva? Munyemerere tubandanye. Amahoro muragire nabo bararagiza abo duturane kujya twari dutuye kera, ni amahoro, uragenda ushaka, uragenda uhumirije, aho bukwiriye ni hurara. Iyo niyo twasaba turarongora, turagaruka, turara aho ngaho mu Karabaje tuzimana, twasaba turarongora, turaza turara mu biraro kwitara, ukembe turaza turashika hano mu mikenge. Reka ngusabe utumura gakono kawe, hanyuma kandi babandimwe murumva ahangaho uyu musaza havuga n'ahantu batageraga, ariko ubu nyine aravuga uburyo bagiye agahura n'umupfurero ati muze muragire ibintu n'amahoro, turagenda turara iyo ngiyo, turagaruka turara mu biraro ahantu batageraga. Ariko ubu nyine aravuga ko bagiye barara mu biraro, ibitari amahoro, baragaruka. None ko tudaherutse ibitero bya Red Tabara ku banyamurenge, umusaza avuga ati twaragiye turagaruka. Kadukomeza. wese muhana w'abafurero nyuma y'imyaka myinshi utahagera, ukuntu bakwakiriye bakwakiriye cyangwa nyuma y'imyaka myinshi utagera mu bapfurero, nyuma y'imyaka myinshi bapfurero wageze mu bapfurero bigenda gute? babaye nk'abantu baguye mu kantu, bararakaye, byageze bite nyuma y'imyaka myinshi ngiye kwitana 10 wenda takubona. Nuro dushitse aho mbona bafurero batubonye dushitse imbere y'inzu, barasohoka, baratwakira, baraduhobera, bararira amosozo, bararira kuko batubonye. Urabyumva? Bashitse ku mihana y'abafurero, barabakira, bararira kubera urukumbuzi
bari bafitaniye urumva ukuntu bari babakumbuye ya urabyumva ico gihe ndacabibutsa subu ni imbere yuko iyi ntambara isubira gutera ya M23 urabyumva aha uyu mumenyesha makuru ariko arasigura abwira abantu ati kwiki gihe twari mu mahoro turi mu mahoro izo ntambara ziriko zija hehe urabyumva yego uko twabanaga kandi twasaga n'abavukana baratwakira barishima cyane barishima bahamagarana n'abandi bari kwindi misozi baraza bose kuze ubwo twarayidutara mitwaro ya 6 bajya musasi nshuti bavandimwe hari hamaze imyaka abapfurero batabona abanyamurenge batabona abapfurero abasaza baravuga ati tugere mu bapfurero bararongora bagereyo barahamagara n'abandi barabahamagara bande abapfurero baze kugira uti baze kureba abanyamurenge bageze mu muhana wabo barara bataramye bageza saa 6 za nijoro abapfurero n'abanyamurenge tuvuga amakuru y'amahoro gusa kuvuga ngo duturana amahoro uko twari dutuye abantu basuye ku matongo yabo tubanye twese ko twari tumeze mu mahoro meza uko twahoraga ariko dutura kugeza hariho n'abimaringi mu babembe epfo kwa nepa ngo Marcel nawe yaraho n'abavuga uko babo bavuga bati ni amahoro tubane neza duture neza baratuzimana baratwakira baradusasira baraduherekeza ahantu h'iminota 20 bakiduherekeza tugize ngo twaragiye bahamagara n'abandi mwumvishe ko yavuze niba ari umwami wo mundi mwana nawe araza icyo bavuze ni amahoro muze muturuko mwari musanzwe natwe uko twari dusanzwe turagira none nimba kuko aya makuru twatwumva ariyo yo kujana intambara muri aba baturage abapfurero n'abanyamurenge abapfurero ko barabwira abanyamurenge ati muze muture baratwakiriye turara tuvuga amahoro tugeza saa 6 za nijoro twatuvuga amahoro nimba koko aya makuru ariyo yo kujana intambara iri iwacu ubwo abadashaka amahoro ni bande ubwo abanyamurenge nitwubwo tudashaka amahoro nimba koko izi nama zarabaye bavugamo bari abantu ko bagiye kuzamura iriya ntambara nimba koko aya manama aha yakorwa harayo gushakira iyo miliyoni 2 yo gusponsoringa iyo ntambara haje muri site ivuye muri Norja muri site nukuvuga yuko iki gihe yavuga ibi bintu hariho abantu bariko barondera sponsor yo gutanguza ijya ntambara iyi ntambara turiko turabona hari urabyumva none kubyukuri aha honyene tugeze ubu wombwira ngo umwene gihugu w'umunyamurenge ari hariya iyo zantuzenye za Minembwe wombwira ngo yarafise intumbero yo kugwana nande aba bafurero ko wumva bari babanye neza rindira tubanda ubwo ni bande bazoba abanzi b'igihugu ni bande bazoba abanzi b'amahoro abapfurero ko barabwira abanyamurenge ati muze twaraye twicaye nimba aya makuru ariyo nimba twitekerereza ni bande bagiye kuba abanzi b'igihugu ni bande bagiye kuba abanzi b'akarere ni bande bagiye kuba abanzi b'amahoro n'izi nama twumva arizo nimba aya mafaranga baba bagenda bakoteza kuko ari byo kadukomeza wenda tubishyire mu buryo tubayemo ino Minembwe cyangwa se mu Mikenge nta mama izaza yari wenda gushobora kubangamira umutekano wanyu oyaye mayimayi nizari zihari abantu babo bose bamayimayi bari bahari ariko nibo baduhobeye mbere
no kutwakira no kubana ntibatuve iruhande ni ba mayimayi. Uracumvise ico kintu ba mayimayi bari bahari urumva abana babo bafurero ni ba mayimayi ariko nibo baduhobeye mbere y'abandi batwicara iruhande banka kutuva impande urabyumva ivyo bintu ba mayimayi ntabo mwahasanze ntabo mwabonye abana babo bose ni ba mayimayi nibo batashakaga kutuva iruhande ba mayimayi nibo batashaka kutuva iruhande abana babo bose ni ba mayimayi ntacyo babatwaye ntibashakaga kutuva iruhande kubera iki kubera ko bashaka amahoro none bavandimwe nimba aya mafaranga nimba hariho iyi contribution ariyo kujana intambara iri wacu ba mayimayi bavuga ati abasaza baragiye bararayo bicaye ntibashakaga kubava iruhande ariko none ubu nyine koko ngo nico gihe cyo gusensibiliza abantu ngo dutanga amafaranga yo kujana intambara iri wacu. Iyi video cyangwa se iki kiganiro tikiramara amezi abiri wenda abantu batagira ngo ni ikiganiro cyakera tikiramara amezi abiri ba mayimayi bararushe n'intambara abanyamurenge turarushe n'intambara none ko turatinyuka tugakora amanama yo kujana intambara iri iwacu mu gihe twagakoze amanama ahubwo yo gutanga ayo mafaranga dukora imikutano abapfurero n'ababembe tubabarirane ngaho none umureke twibaze muzi ukuri. Urabona rero nk'iki kintu avuze aho kugira ngo tujane tugire cotisation yo kujana intambara iwacu kuki tutofata iyo cotisation ahubwo tukagenda tukayikoresha tugafata inka tukabaga tugahamagara ababembe tugahamagara abanyamurenge tugahamagara ayandi moko bakaza tukicara hasi tugasangira tugasabana imbabazi urabyumva tukongera tukabana mu mahoro ariko abantu bariko barondera sponsor yo kugenda kujana intambara iwabo wibuke ivyo bintu bimaze imyaka ingahe imbere yuko iyi ntambara itangura ndacababwira reka tubanze tumwumvirize uyu mumenyesha amakuru. Haramutse habonetse 500 bya reconciliation hagati y'amoko ariri iwacu 500 ni hatoba umukutano ni hehe hatoba umukutano niki abantu batokora ariko se muri aya mafaranga azatangwa ni hehe mwabonye hakozwe umukutano wo guhamagara amoko yose ngo dushaka amahoro ariko ngo ko turashaka amafaranga yo kuja kurangura intambara tuyijanire iwacu mu gihe ba mayimayi bakiriye abanyamurenge ntibashake kubava iruhande bavuga ati nimuze tubane kuko twari tubaye ariko mwebwe mwamashije gutegura mu mugende mugere kwirura ntabwo mwamufite oya kitabwo twafite cyabwo twafite kuko mutuza twasanze umugabo w'umusaza wo mu gipombo wo mu bembe kwitara kwa maguru hajya ku isoko neza aragiye se cyangwa aratuye yaratuye kwashika n'urugo ariko yarahasanzwe no yabaga kera yaziwiwe aratubwira ngo na mahoro mugende ni maringi mwo kwika mugosomba ko nta kibazo kiriho amahoro na mahoro munahehe katwamwiwe aratubwira ngo na mahoro mugende ni maringi mwo kwika mugosomba ko nta kibazo kiriho amahoro na mahoro arabwira ati ni mugende ngo ni mayindi mwo kwikayo ibintu na mahoro bahuye n'umuturage w'umubembe mwogenda mukika ni mayindi ubwo wenda yaravuze ahandi hantu bakeka ko batogera mwogenda mugashika n'amahoro amahoro akaba
gusa nta kindi ibyo twaganiriye neza twumvikana neza yimira baratwakira baratuzimana pe uko dushaka uko mushaka. Murakoze cyane. Hanyuma gira icyo ubwira abantu batari bazi ko kuri kwibera ni wacu, ntabwo baruzi kuko nanjye ubwanjye ntabwo narizi kuko umunyamurenge ashobora kuva mu mikenke akagera neza kwiruru. Wenda abahazi ni abazi karakarere, sinarinzi ko umunyamurenge yova mu mikenke akagera kwiruru. Ariko abasaza baragiye baragaruka arabwira ati ibintu ni amahoro. Ntabwo narimbizi ibaye amateka kimwe n'andi yose turi ko twumva. Bivuze kuko mu karere ka Minembwe haba amoko yose atandukanye umwuka w'amahoro utangiye gusatira. Bimeze bite? cyane ibintu bidushimishije, barishimye natwe turishimye, kandi twese dukereranye guhura turakumburanye cyane kurenga none nibo banakumbuye cyane tu. Yaraye kuvuga kantu keza imye natwe turishimye, kandi twese dukereranye guhura turakumburanye cyane kurenga none nibo banakumbuye cyane turusha none twebwe tubakumbuye cyane. Uwo wibutse ni nk'aya majambo ya mbere mwaganiriye muhuye gutya? Amajambo twaganiriye gusa nuko bishimye bavuga ngo bashimira Imana kuko amahoro abaye, kuko batubonye tugize imyaka 5-6 tutabonana, batabona isura yacu natwe tutabona yabo, ariko tukaba tubona isura yacu, arimwe twabanye, arimwe tuvuka, arimwe twaturanye. None turashimye cyane, igisigaye nukubaka uko mukeneye mwubakaho mwari mubi, duture neza amahoro. Abatwumva Kirambi TV1 inkazo nshuti bavandi, atahubwo abaturanyi nibo ahubwo bafite inyota yo kutubona, nibo badukumbuye ahubwo kurusha uko tubakumbuye. Niki mwaganire nabo ati bashimye Imana ko tubabonye, ko amahoro asubiye kugaruka. Bashimye Imana ko bagiye bababwira ati muze muture kuko twari dutuye, muze tubaye. None inshuti bavandimwe, murebye izi propaganda ziri hanze, ubu turi mu gihe cy'intambara, twirengagije wenda nizo uyu musaza. Ubu koko twese turabizi, tumaze hafi imyaka 2 nta bitero byari gitabara tukibona na mayimayi. Abasaza ka baravuga ati abo nibo badukumbuye kurusha ahubwo twebwe uko tubakumbuye. Kabarashima Imana ko amahoro asuye kugaruka. Twahageze mu muhana barahamagara, muze murebe abanyamurenge, kandi turara twicaye tugeza 6 za nijoro mwamuvuga iki amahoro. None nshuti bavandimwe, haya manama koko kugeza aho bavuga ngo umuntu utazotanga umusanzu agapfusha abiwe tituzomutabara. Aya manama mwarayumvishije muri urabyumva ibi bintu? Nukuvuga ngo mwayo mafaranga ya cotisation bafata yo kuja muri iyo ntambara, umunyamurenge atayatanze, bamubwira ati niwagira ibyago ntituzogutabara. Urabyumva ibi bintu? None tuvugisha ukuri ku bintu ibi tunabireke tunavyegereyo, sibyo? Ku bintu wumvise ubu bombwira ngo bajya abanyamurenge, bajya abantu bari mu Minembwe, bari hehe, bajya abantu barafise ikibazo n'abanyamurenge n'ababembe n'abashi n'abafurero. Nta kibazo na kimwe bafitanye. So rero niyo mpamvu nakubwiye nti ntabwo iyi ntambara abanyamurenge bayifisemo uruhara na rutoyi, nta na rutoyi. Ni ibintu bakwegegwa ko na leta y'u Rwanda n'abanyamurenge bakeyi yaguze bo kuja gukoresha nk'ibikoresho kugira ngo batware intambara iwabo. Kuko nagira ndakubwiza ukuri, urabyumva? Turabyemera kandi turabizi genocide yarabaye mu Rwanda, ariko iyo ugiye kuraba FPR nubwo ibesha ngo ikunda abatutsi, igafata abantu bamwe ikagomba kubakoresha,
ariko FPR ntikunda abatutsi ahubwo ibakoresha mu nyungu z'agatsiko k'abantu bake urabyumva igakoresha ubwo bwoko bwo kuvuga ngo abatutsi urumva mu buryo bwo kugira bigwizeho gusa imitungo none jewe nsigurira nk'ubu nk'aba banyagihugu reka ndabe iki kiganiro cari kiriko cagiye ko ryari reka nze ndabirabe kandi ndazi ndabibona ndabironka sivyo ndabironka kabisa reka nze ndabirabe kandi ndabironka ndabizi neza nce ndakubwira cagiye ko itariki zingahe so ndabira itariki zitanu itariki zitanu muri Novembre 2024 okay le 5 novembre 2024 okay niho no kuvuga ko iki gihe muri 2020 combien uyu mumenyesha makuru nawe yavuga ko iki kiganiro aba bantu bakoze baganiriza uyu mutama yarari iyonye iminembwe ijya mutama yavuze ngo hitwa gute hajya ahantu yarari sinibuka ukuntu yahavuze cari kimaze amezi abiri abanyamurenge bavyemera banavyemanga neza yuko babanye neza n'ubundi bwoko urabyumva ariko umuntu none agiye kubakwegeramwe intambara ngo abanyamurenge bariko baricwa bariko baragira gute ngo agiye kubatabara ngo leta ya Kongo ngo irikirica abanyamurenge ireta iyi leta irimwo abanyamurenge iyo leta urabyumva bafise abagenerali mu gisoda bafise abagenerali mu gipolisi bafise abashinga amateka n'abandi banyepolitiki b'abanyamurenge urabyumva none ico gisoda kizunguruka kagenda kwica abo banyamurenge bene wabo cyo bakivuye gusa ico nemera hariho Red Tabara kandi nabo baravyivugira ati nta Red Tabara nta na mayimayi bigihari urabyumva ico gihe nta byari bihari Red Tabara ninde Red Tabara ni abarundi biyemereye ku mugaragaro yuko bashaka kugwanya leta y'u Burundi baravyiyemereye ibyo onye birazwi n'indongozi zacu ngaha barabizi ariko Red Tabara niyo yafatanya ngo nabo bamahimayi kuja kubica ariko abo bose wibuke Red Tabara aho yarivuye mu Rwanda urabyumva uyu munsi Red Tabara iriki fatanya na M23 urabyumva so nukuvuga ikintu cyose kiba ku banyamurenge uyu munsi kiri mu biganza bya FPR na perezida wabo Paul Kagame urabyumva nibo bariko barica abanyamurenge nibo bariko barica abandi bantu bo mu bwoko bw'abanyekongo mu ntumbero yo kurondera ikintu kijya kintu cabo bagenda bavuga ngo ubwoko ngo bw'abatutsi ngo burabangamiwe ngo bugize gute ari inzira y'ugwitwazo gusa kugira ngo baronke ukuntu bashika ku nzahabu bashika kuri korta bashika kuri cobalt urabyumva rero ikintu nobwira abantu cyane b'abanyekongo baba abanyamurenge baba bashi baba babembe amoko yabo nambara bavira nambara baki nta munyamurenge yigeze yifuza gutera ingorane muri Kongo babyumva ikibazo kiri muri Kongo ni kibazo cazanwe na leta y'u Rwanda ku mpamvu zo kurondera indonke urabyumva abanyamurenge bararengana abanyamurenge bemera kubana n'ayandi moko n'ubu ngaha babana n'ayandi moko ngaha ibujumbura ngaha mu Burundi hari abanyamurenge hari ababembe hari abashi hari abapfurero hari amoko menshi y'abanyekongo kandi babana neza nabo banyamurenge baba ngaha nta ngorane bafitanye ntiboca bazigirira iwabo rero mu gihugu cya Kongo kandi turabasiguriye yego abantu banza mwego mu muhogo n'ukuri ko ku kantu atubwiye hamwe yagenda atanyoye
story tangawizi no ahubwo mugure twinshi mugure nabajya bariko baraturaba bagure story tangawizi vraiment n'ukuri ndaryohewe cyane premièrement ukuntu adusiguriye aduhaye umuco tukumviriza na bimwe mu mavideo yakozwe en tout cas twese turaronsa umuco sorry nibaza yuko bitoba ari bibi ndamutse mvuze source y'iyi nkuru aho nayikuye ni kuri TV yitwa Imuhira TV uyu mumenyesha makuru twari two turumviriza yitwa Emas urabyumva abantu nawe bazomuflowing bagende barabe n'umunyamurenge no ku mutwe no mu maso n'umunyamurenge kandi akunda abanyamurenge bene wabo urabyumva ariko urumva yuko abangamiwe no kuba hariho ikibazo mu gihugu cyabo kandi kidatewe na bene wabo ahubwo gitewe n'abantu baronderera ingorane abanyamurenge so merci beaucoup Abdul murakoze cyane namwe nanje ndashimiye n'abadukurikirana ndabibona mu vyiyumviro rimwe ndaronka umwanya nkasoma comment ndababona muri comment ego kandi muradutera intege iyo mugize comment naho zoba mbi kuko jewe naho uwo mbwira nabi navuze ukuri kwanje uko ndakumva jewe nizera neza yuko abanyamurenge ari abantu beza kandi bazima bafise n'ubwenge bakunda igihugu cyabo cya Kongo s'abanyarwanda oya umuntu uvuga ngo abanyamurenge n'abanyarwanda sivyo namba n'abanyamurenge n'abakongomani kandi ibyo bintu by'amoko mubajanamwo abanyamurenge ubwabo biyemerera yuko ari ubwoko bw'abanyamurenge si ubwoko bw'abatutsi naho bita abatutsi uko bishaka kose ariko bo biyizi nk'abanyamurenge mureke kubabangamira ni mureke baronke amahoro mu gihugu cyabo babande neza n'ubundi bwoko kuko ni basubire baragira inka zabo basubire bakama amata ibibondo binwa amata bidohe abana bakamiga umuhondo ntibagware kwashi ntibagire gute ntibavyimba amaguru banywa umuhondo w'inka barabikeneye nawe muntu wiyumvira ngo reka dufate yuko wigize umututsi cyane kumva yuko umututsi mugenzi wawe umwibira inka ukazisahura ukazibaga ukazirya ugatuma abana biwe bataronka amata ubwo nibwo bututsi bwo buhe bwenge muri abatutsi nyabaki cyanye muri bikorogoshi n'ibikogoshi by'abantu ni gutubuza abanyamurenge gutunga inka murafata mugategura za Red Tabara zikagenda kwica abanyamurenge zikabibira inka zikabasahura Imana izobibahora ivyo bintu mukora Imana ariko abanyamurenge nongere ndababwire basenge cyane Imana yabo barayamanye kandi izobatabara ndabizi ni Imana yo mwijuru yumva uyisenga kandi ayisenga mu kuri Imana izobatabara kandi natwe turi nyuma yanyu turabashigikiye turabizi ko muri abanyekongo kandi Kongo irabemera nk'abanyagihugu bayo naco muzoba kandi mufise intwari namwe muri intwari mwigwaneho ariko mutagwanya leta urabyumva mwanke kuyobozwa inkoni y'icuma na leta ya Kagame ibajana ku macuniro ngo mugiye kugwanya leta ya Kongo kandi ari leta yanyu ni gute mwigwanya ntibishoboka yuko umuvyeyi yovyara umwana hanyuma ngo umwana agaruke kumutera amabuye uburi kivume abo banyamurenge baguzwe bagenda gutera amabuye leta ya Kongo namwe mubireke mureke gukwegera ubwoko bwanyu kuko leta y'u Rwanda niyafata iwanyu mukitwa abanyarwanda nkuko leta y'u Rwanda bishaka sinibaza yuko muzobaho neza sibyo nibaza muzoba mubaye ingaruzwa muheto kandi muzoba mwambuwe igihugu aho kugira ngo umuntu akwambura igihugu yotuma kwambura amagara
ntimuzovyemere. Murakoze. Nkunda abanyamurenge mu mutima wanje, n'Imana irabizi. Nifuza yuko mworonka amahoro, umunsi umwe nkazotembera Imunembwe. Amina. Mukanzimana amata. Kandi ndabizi yuko muri abantu beza. Ndabashimiye cyane, ndashimiye Abdul, ndashimiye Cameraman, ndashimiye mwebwe mwese mwaturazi, ndashimiye ni wese atwitangura ikiganiro agize subscribe. Ndashimiye abantu bose bacisha muri kuri rimikashi bakavuga ati link ndagushigikiye, ndakunda ibiganiro byawe, merci beaucoup. Akarimikashi kari ngaho hasi, bandanye ubikora bikuye ku mutima nkuko wari ubandanye ubikora. Nongera ndabashimira, ndababwira ati nzobandanya ndabazanira bishaka. Sorry gatoyi. Ndabibutse abantu bashaka gukurikirana imbuga zanje, ni Uwimana Abdul Karim, haba kuri Instagram cyangwa Facebook, TikTok, aho hose ndiyo, murashobora kundondera kandi mukantora. Ndi umuririmbyi kuri YouTube, mugende murabe indirimbo zanje. Ndatumiriye abantu kuraba indirimbo yanje yitwa Ikiyago. Ikiyago by Abdul, andika Ikiyago by Abdul kuri YouTube, uca wumva iyo ndirimbo. Niho ushobora no kumenya Abdul avuga ibi inye ninde ni giki. Niwumvira inzi indirimbo yanje yitwa Ikiyago. Murakoze. Ndabashimiye cyane. Link Arlene Alou comme d'habitude Miss Marcel Gwamenye Miss Mena Masenya na so. Ciao ciao.